dusubira gutera ivyatsi uyu mwene wacu yarakiri mu kazi k'ipolisi yifatanya n'imigwi y'inkorabara nk'iyi kandi akajana n'icuma c'akazi iyo modoka niyo yatwara y'akazi akaba ari yajana akayikura ko imparati agaca ayikoresha igaca ikoreshwa n'ababisha nkabo mu busuma canke ubundi bugizi bwa nabi niho hamuza wumva bavuga ngo imodoka yamutwaye ngo ari imodoka ngo ifise imparati ngumeze kunuko ngo wariyo nawe yari yambaye impuzu ngo z'igipolisi canke z'igisirikare kandi muri abo nyene muri iyo miguko biyo wasanga harimo wambaye impuzu z'igisirikare canke z'igipolisi murumva ko ari hamwe baca bambika ibara izi nzego ngo nizo zikora ububisha butandukanye kandi zijejwe ahubwo kurwanya no kubutuza muri kino gihugu. Ni Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusange ari mu kiganiro n'amenyesha makuru aho yariko yerekana abantu batandatu bagizwe n'umuporisi akiri ku kazi n'abapolisi babiri bakivuyemwo hamwe n'abasivile batatu abo bose rero bakaba bagirizwa Abasuma amafaranga menshi ngo bakoresheje inkoho canke bakoresheje guhenda abantu ivyo bita escroquerie mu rurimi rw'igifaransa. Petero Nkurikiye arahanura abantu bafise amafaranga menshi baba bashaka kwimura ko bo kwikora kwajejwe umutekano kugira ngo babaherekeze ahandi naho agahanura ko abantu bafise amafaranga menshi byiza boyabika mu mabanke kuko ho haba hari umutekano wayo. Petero Nkurikiye muri no misi iheze mwarumvise abasuma biba bakoresheje ibigwanisho bicira umuriro bagiye barakora ububisha butandukanye bwo kwiba muri kino gisagara ca Bujumbura aha twogaruka nk'abivye mu kwezi kwa kane itarike ya 27 bivye muri quartier asiatique hafi yaho bita kwa Ndadaye biba bakoresheje inkoho bakaba bari mu modoka ifise ibiyo bitabona izi bita double cabine aho bahivye amafaranga ashika ku miliyoni 200 y'amarundi bakaba bayivye uwintwari Lionel asanzwe ari muyobozi ajejwe ivy'ubudandaji mw'ishirahamwe ry'ubudandaji ryitwa entreprise uwintwari Lionel ahandi bivye mu kwezi kw'icenda itariki 27 hari mu Kabondo ni muri zone ya Rohero aho abo babisha bari muri iyo modoka nyene isanzwe ifise ibiyo bitabona ntigire n'imparati yera double cabine yera bivye umwene gihugu wo mu gihugu c'Ubushinwa yitwa Ge Jiaoxian bakaba nawe bamutwaye amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 220 ahandi hagira gatatu bivye hari mu kwezi kw'icumi ejo bundi igenekerezo rya 17 bivye umwene gihugu mu Burundi yitwa Hakizimana Sudi aho hari mu Bwiza kwibarabara rya mbere inomero 62 bakaba nawe bamutwaye amafaranga y'amarundi angana ni miliyoni 22 n'ibihumbi 800 vy'amarundi hamwe ni miliyoni 22 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika. Inyuma rero y'ubwo bubisha inzego zijwe amatohoza zaciye zija ku kivi hanyuma zirafata abagize uyu mugwi w'ababisha biba bakoresheje ibigwanisho abo nabo bakaba bagizwe n'abasivile batanu muri abo harimwo babiri bahoze ari inyamiramabi mu rwego rw'ipolisi hamwe rero n'ubugira gatandatu wewe asanzwe ari inyamiramabi ikiri ku kazi. Abo rero ni Habiyambere Alexis batazira Noma uwo n'umusivile Bigirimana Jean Marie batazira 04 uwo ni umusivile
Mupenzi Gordier batazira Ndayisenga Nata, uyu yahoze ari umuporisi. Uwa kane ni Habarishize Wiri batazira Kanyisha, uyu nawe nyene yahoze ari umuporisi. Uwa gatanu ni Mutabazi Charles batazira Fiacre, uyu ni umusivile. Uwa gatandatu yiyita première classe de police Ndayirukiye Jodas. Mugabo amatoza yerekanye yuko iri zina yinjiriye ko atari igiwe, ngo ni rya mwene wabo, no kuvuga ko yafashe bilete ya mwene wabo ibari yakoresha mu kwinjira. Ubundi izina ryiwe ry'ukuri ni Mugisha Ahmed. Ari inkozi z'ikibi karuhaye, bamwe mbere babigize umwuga, kuko bose bari babanze gufungirwa ubusuma nk'ubu nyene bwo kwiba bakoresha ibigwanisho, mu nyuma bararekurwa. Bakaba rero bagirizwa kwiba bakoresha ibigwanisho canke gukoresha impapuro zitari iz'ukuri, cyane cyane kuri uyu yarakiri mu gipolisi wanyu. Rero kamo ka mbere twotera dufatiye kuri uyu mugwi w'ababisha biba bakoresheje ibigwanisho bishira umuriro. Ubwa mbere ho nuko nkuko duheje kubimenyesha, twosubira kwibutsa yuko bano bantu bari bagiye barafatwa mu bubisha nk'ubu kandi bagashikiriza ubutungane, ariko mu nyuma bakavayo. Murabona kandi bavuyeyo ko yakariye ntigata bacagaruka gukora vya bindi nyene. Turasaba rero yuko abo dukorana mu butungane bano bantu bo bashira kwijisho cyane, kugira ngo ejo ntibasubire guca dusubira kubabona bagaruka gusubira kononera abene gihugu. Ubugira kabiri, dusaba aba bantu baba bafise amafaranga menshi. Murabona ko amafaranga ari menshi, abagwiza tunga n'abandi. Turabasaba yuko mu gihe baba bishitse ayo mafaranga bakaba bashaka kuyunguruza, boza barikora kubajeje umutekano. Ko murabona ko aba nka bose bagiye kwibwa atanu umwe yarafise abajeje umutekano, kandi bari batwaye amafaranga menshi, amamiliyoni amajana. Boza rero barikora kubajeje umutekano kugira babafashe iyo bakeneye kunguruza amafaranga nkayo, kandi bakibuka yuko amafaranga menshi abikwa mu mabanki. Amabanki niyo yageneye kubikwamwo amafaranga menshi. Uri kuragendana amafaranga menshi nkaya, ntunarondere n'abajeje umutekano, ucamva yuko bica vyorohereza inkozi z'ikibi kugira ngo bashobore kukwiba. Bwa gatatu, dusaba abo ibi vy'ubusuma nk'ubu biba bishikiye canke imbere n'ibindi vyaha ivyo byose guca bitura n'ingoga inzego zijejwe amatohoza, kugira ngo amatohoza acanyaruka nkaba, kugira bafatwe bose muri bo. Aha hatatu hose bivye abibwe bagiye bamenyamwo umwe mu bari bagize uwo mugwi w'abasuma, baca babivuga n'ingoga, amatohoza acatangura. Murabona ariko iyo abibwe babivuze n'ingoga, amatohoza agacatangura n'ingoga. Amatohoza arakogwa kabuhinga kandi agashika kukuri, bene gukora iryo bara bagafatwa, n'ivyo babivye bikarondegwa. Aha rero tubandanya kandi dukengurukira n'inzego zijejwe gukora amatohoza, ko murabona ko bakora ijoro n'umutaga kandi bakoresha ubuhinga kugira ngo barangure neza imirimo bajejwe. Ubwa nyuma tworangiza dusubira gutera ivyatsi uyu mwene wacu yarakiri mu kazi k'ipolisi, yifatanya n'imigwi y'inkorabara nk'iyi, kandi akajana n'icuma c'akazi. Iyo modoka niyo yatwara y'akazi, akaba ari yajana akayikura ko imparati, agaca ayikoresha, igaca ikoreshwa n'ababisha nk'abo mu busuma canke ubundi bugizi bwa nabi. Niho hamuza wumva bavuga ngo imodoka yamutwaye, ngo ari imodoka ngo ifise imparati ngumeze kunuko, ngo wariyo nawe yari yambaye impuzu ngo z'igipolisi canke z'igisirikare. Kandi muri abo nyene muri iyo miguko biyo wasanga harimo wambaye impuzu z'igisirikare canke z'igipolisi. Murumva ko ari hamwe baca bambika ibara izi nzego ngo nizo zikora ububisha butandukanye, kandi zijejwe ahubwo kurwanya no kubutuza muri kino gihugu.